Ouvrons le psaume 146. turugura zaburi 146. L'intitulé est Heureux celui qui se confie dans le Seigneur. ngo hahigwa Ça commence par un uwizigira uhoraho, bitangurana na murongo wa mbere. Haleluya, murongo wa mbere muri zaburi 146. Seigneur mon âme. Haleluya, mutima wanje nushime uhoraho, nzokwamashima uhoraho nkiriho, Mon Dieu, tant que j'existerai. nzokwama ndirimbira imana yanje ishimwe ngihumeka. Ntimukishimire abahambaye canke umwana w'umuntu n'umwe ataco yoshobora gukiza. Impwemu ziwe zimuvamwo akisubirira mw'ivu ryiwe, uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira. Umurongo wa 5, hahigwa ufise imana ya Yakobo ku mutabazi wiwe akizigira uhoraho imana yiwe. Niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira. Acira imanza imahazwa, agaburira abashonje ibyo kurya. Uhoraho niwe abohora imbohe, uhoraho niwe ahumura impumyi, uhoraho niwe yemesha abahetamye, uhoraho niwe akunda abagororotsi. Umurongo w'9, uhoraho niwe azigama inyambukira, ashigikira imfuvyi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyakibi arayigoreka. Uhoraho azora ahangamye, ukurunganwe ruzogenda rukurikira urundi. Imana yawe Siyoni izora ihangamye ibidashira. Haleluya, amen. Aya n'amajambo meza cyane ayo uyu mwanditsi wa zaburi avuga hano. Yashize ibyizigiro byiwe mworaho, dushobora kwifatanya nawe tugashira natwe ibyizigiro byacu n'ibyizigiro byacu mu mana nzima. Aravuga hano ku murongo wa 5 ngo hahigwa ufise imana Yakobo ku mutabazi wiwe, akizigira uhoraho imana yiwe. Ibyizigiro byo ngo bikaruhukira kuhoraho imana yiwe. Bari tarabashiki banje, ndizigira ko dufise uwundi twoshobora gushiramwo ibyizigiro byacu, ariko dushobora gushira ibyizigiro byacu muri we. Ntidukwiye kwitega abahambaye canke abantu badashobora kudufasha. Igihe ipepo zibavuyemwo, igihe imwe zibavuyemwo, uwo munsi nyene ibikorwa byawe n'imigabo yabo biba birangiye, nk'uko biri ku murongo wa 4. Ariko dushize ivyizigiro byacu mu mana, tukaba tuzi yuko ngaho turi mu mutekano, ko twoba mw'inosi, twova mw'inosi, dufise ivyizigiro, tuba dufise ivyizigiro by'ukuri. Amen. Atari iby'abantu baduha, ariko iby'Imana itanga. Kandi uwushize ibyizigiro byiwe muri we ni mu bihe bidashira. Nico gituma bene tanashiki banje turashaka kuno muhingamo irindi rimwe kwambaza iyo mana yacu, iyo mana ariyo mana yacu. Iyo twashize ibyizigiro byacu, turashaka kuyimbaza, turashaka kuyisenga, turashaka kuyiha ibyubahiro, turahaguruka ku bw'ibyo tubikorere hamwe. Mana yizigirwa, turagushimira biva mu bwina bw'umutima. Mbere no kwino saha turagushimira mwami, kuko tuzi wo twashizemwo ibyizigiro byacu n'ikizere cyacu. Mwami, turazi yuko uwe byizigiro byacu n'inkomezi zacu. Mwami, turazi yuko dushira ibyizigiro byacu muri wewe, kandi ntitujana imigambi yacu bwite, ariko tujanye umugambi wawe, kandi uwo mugambi washizeho burundu. Mwami, turagushimira irindi rimwe kubwo iri jambo ry'igiciro, kubwo kino gihe icyo watanze mu misi yacu. Mwami, turagushimira kubwo umuco, turagushimira kuri byose, kandi tunezerwa cyane yuko twabaye abawe, kandi no kumva tufatanije n'abera bose, abatapfuye gusa ariko babayeho gushika mu bidashira, bafise ibyizigiro n'icizere cyabo muri wewe, kandi iyo bose bashobora kubona ibyo bizeye. Kuko haleluya mwami, turiza n'imitima yacu yose, ego n'imitima yacu yose nk'uko bizeye, kuko nta wundi haba mu ijoro rya kera no mu ijoro rishasha, guhera ku ntango uri wa wundi gushika mu bihe bidashira. Nico gituma turaguhimbaza no kuno muhingamo nawo. Mwami, turanezerwa cyane yuko
byanditswe hano ngo hahigwa abo ibyizigiro byabo ari Imana ya Yakobo. Mwami, natwe dushobora kuvuga yuko uri gusa ibyizigiro byacu, ariko ahubwo uri n'ubutabazi bwacu mu minsi y'umubabaro no kubabazwa. Mwami, icubahiro cibe izina ryawe gitangaza. Wowe waremye ijuru n'isi, ikiyaga n'ibintu byose biri muri ico. Mwami, ego uri umwizigirwa ibihe byose. Mwami, twabisomye igihe twebwe abantu turabye wowe ugumaho ibihe bidashira. Icubahiro kibe izina ryawe, uhabwe amashimwe n'icubahiro usengwe no kwino saha. Mwami, wizigirwa, turaje duciye bugufi imbere yawe, turagusabye ngo uduhezagire uhezagire intumwa yawe, uhezagire ijambo ryawe, uhezagire ukore kugira ngo ijambo ryawe ryushoboze kati muri twebwe nicyo cifuzo cacu, kandi mwemu wawe ashobore gushikira ibyo ifite uburenganzira. Icubahiro k'izina ryawe gitangaza. Mwami, ushobora byose gushize mu biganza byawe, kandi natwe twishize mu biganza byawe, tuzi yuko uza gutanga ibirengeye ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira. Ushimigwe Mwami, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turicara. Guhimbazwa no gushimwa bibi by'Umwami ko kuba dushobora kwizera, kandi tukaba tuzi yuko ariko nyine bimeze, kandi ko dushira ibyizigiro byacu mu buryo bwuzuye mu buntu, kandi no mu Mwami wadukunze, watuvugishije, kandi n'uwashize muri twebwe ijambo nk'urubuto, nk'isezerano rizogira ivyamwa. Iyi wikende twazirikanye ibyiyumviro by'igiciro biva mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntitugiye guteba, ariko tuza gusoma yindi mirongo yo mu byanditswe imbere yuko twinjira hamwe, twinjira mu masengesho, kugira ngo dushobore gusenga Imana, kugira ngo ikore ijambo ryayo, irigire ibintu bizima bifatika mu buzima bwacu. Nitwe gusa twararyumvise, ariko dushobore kuricisha no mu mitima yacu, kugira ngo Imana ishobore kuryemeza n'ibyo mbere rishobore gucika ibifatika by'ukuri. Umurongo wa mbere nasomye ejo ku mugoroba wari muri Mariko 12, byaraba abantu bari barungitswe n'abafarisayo, kandi n'abandi nabo bo mu Baherode. Hanyuma igihe bashika bagashikira Umwami, baravuze Mariko 12:14 agace ka kabiri, baravuze ati, mwigisha, turazi yuko uri umunyakuri, kandi kudatinya umuntu wese ukigohe, kuko udatinya ijunje ry'abantu, ariko ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Amen. Aba bantu bashaka kubaza ibibazo by'imitego, ariko bo bishaka batabishaka bategerezwa gutanga igishingana nk'iki, bagatanga igishingana nk'iki kigaca ku minwa yabo. Bari bahagaze imbere y'umunyakuri, nta kindi kintu bashobora kuvuga kireka ibifatiye kuri uyu. Mu butumwa bwiza bwa Yohana hariho imirongo ibiri nashaka gusoma, twese turayazi. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 33. Yohana 3:33. Celui qui a reçu son témoignage, uwemeye gushinga intahe kwiwe aba ateye igikumu kuri ibyo ngo Imana niyo kuri. Car verset 34, celui umurongo wa 34, uwo Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana. Nous avons également parlé de cela. Ibyo nabyo twabivuze ko Que les hommes parlent en leur propre chef. Abantu
bavuga biraritse. Twarabyumvise mu ijambo ritangura, twabyumvise igihe nk'ebu zibavuyemwo zibuze, aho rero n'imigambi yabo yose icicika impfagusa. Ariko iyo turabye umugambi w'Imana, aho rero dutegerezwa kuvuga yuko isaha yashitse, isaha yaba yashitse ku bwa Enoke, isaha yaba yashitse ku bwa Nowa, isaha yaba yashitse ku bwa Aburahamu, ku bwa Isaka, ku bwa Yakobo, ku bwa Mose. Ego mbega ni isaha yabo yaba yashitse, mbega yaherana n'umugambi w'Imana. Oya, umugambi w'Imana wo warabandanya, kubera yuko baba ari abantu b'Imana, bakaba bagize aho bahurira n'Imana, hanyuma bakavuga umugambi w'Imana nk'igishinga ntahe c'ivyo umwami yabahishuriye. Umugambi w'Imana ntiwigeze uhagarara kandi ntuzigera uhagarara. Imana ibandanya umugambi wayo. Dushaka kuba igice c'uwo mugambi w'Imana, nk'uko nabo bari abahanuzi bose n'abantu bose b'Imana uhereye ku ntango. Mbere amwe n'umwami wacu igihe yabambwa, abantu benshi biyumvira ati bwo biraheze. Ntiryari iherezo, ahubwo yari indi ntango itanguye. Hamwe n'Imana nta herezo, birabandanya. Kandi turabibona hamwe n'intumwa nazo, umwe inyuma y'uwundi baratwawe mu rugo. Hanyuma ku iherezo hasigaye Yohana gusa ku kizinga ca Patimo. Kuri uyo niho umwami yahaye ibintu by'ubuhanuzi mu buryo budasanzwe, ari iby'igiciro ku bwacu muri kino gihe, kandi bifise ico bibaze gikomeye. Umwami wacu yashinze inahe hano ku isi mu buryo butandukanye. Haranditswe hano muri Yohana 3:33 ngo uwemeye ugushinga inahe kwiwe ngo aba ateye igikumu, Faransa ngo kuri ivyo ngo Imana niyo kuri. Igihe Paulo yandika mu Baheburayo akavuga ngo twegere intebe y'ubuntu dufise umutima w'ukuri, dufise ukwizera, twuzuye ukwizera, kugira ngo dushobore kugirirwa imbabazi, dushobore gutabagwa. Baheburayo 4:16. Aho rero ibyo bishobora kuba gusa muri abo binjiwemwo n'ukuri kw'Imana. Nta muntu n'umwe ari umunyakuri mu bwiye uko ari. Imana yonyine niyo ari nyakuri ukwiri, kandi umuntu wese ni umubeshi, nko mu Baroma n'umunyabinyoma. Baroma 3:4. Ariko nimba twuzuye ukuri kw'Imana, aho rero dushobora gusiruka imbere yayo turi muri uko kuri kw'Imana, kandi tukitega canke tukamwitega ko ubutabazi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'indwi haranditswe dore ku murongo wa 17, Yohana 7:17 ngo nihaba hari ugomba gukora ibyo akunda, azomenya izinyigisho ko zavuye ku Mana canke ko mbivuga byigeneye. Umurongo wa 18 uvuga ibyo yigeneye aba yironderera icubahiro, ariko urondera icubahiro c'uwamutumye uyo niwe ukuri, kandi nta kugabitanya kuba muri we. Jésus a toujours souligné qu'il était Yesu yamye ashimika ko yari yatumye n'Imana, kuko n'abahanuzi bari barungitswe n'Imana. Yohana yari umuntu arungitswe n'Imana. Yesu arashimika aravuga ngo uwantumye ari kumwe nanje,
ne m'a pas laissé seul, ntiyansize parce jenyine que je fais toujours kuko ce qui lui misi est yose agréable. nkora Selon ibimuhimbara. verset Yohana 10 Cet envoi divin umunani est lié à la mirongo ibiri parole n'icyenda. de Dieu. uko kurikwa n'imana biba bifatanye n'umugambi w'imana n'umugambi rusange w'imana. Nta muhanuzi n'umwe N'était pas lié. atarafatanye n'umugambi rusange w'imana. Tous les prophètes, abahanuzi bose du premier guhera ku wa au mbere dernier, gushika ku wa nyuma ont eu une bari bafise umugabane mu byo imana à annoncer ou à faire. yavuze cyangwa yavugishije imbere De même y'igihe. manière aussi, muri ubwo buryo tous nyine ceux qui ont été abo bose appelés à bahamagariwe annoncer l'évangile kuvuga depuis ubutumwa bwiza Golgotha, guhera kuri tous Golgotha. ceux-là ont abo bose reçu baronse une part umugabane à la mission. mu gikorwa c'imana mu gikorwa c'imana. Et dans ce cas, kandi les bimeze choses uko sont claires. ibintu rero biratomoye. Yohana 10 indwi Celui qui Yohana parle de indwi son umurongo propre wa chef, 18 uvuga cherche ibyo sa yigeneye propre aba gloire. yironderera Cela ne peut icubahiro pas être dit. ciwe bwite. Ibi rero ntibishobora kuvuga mu buryo butomoye gusumba aha. Et la deuxième partie du agace verset ka kabiri k'umurongo wa 18 kaca kavuga ngo Celui qui cherche ariko la gloire, urondera celui icubahiro envoyé, c'uwamutumye celui-là est vrai, uyo vérité. niwe munyakuri, uwo ni ukuri. Un envoi Amen. divin urungitswe ukurikwa n'imana birakwiriye kugira ngo ushobore kuvuga mu izina ry'umwami. certainement il ne s'agit alors aho rero koko ntiba bijyanye no kwiha icubahiro. aho rero dutegerezwa guca mu isoni. Pawulo nk'intumwa ikomeye yaravuze ngo kuri twebwe intumwa ngo ni twebwe twahawe ikibanza cya nyuma, ni twebwe twafashe nk'umwanda nk'ibyo gukubura mu Bakorinto ba kabiri 4:13 mu gihe atamuntu n'umwe yiyumvira yuko yohabwa icubahiro ku bintu by'Imana. aho rero le temps viendra muribaza ko ari ibintu by'icubahiro abayihaye abayihenda. igihe kizoza aho ibintu bya no ku isi bizorangira hanyuma tuzinjira mu bwiza. aho rero niho ibintu bizohinduka. hano ku isi nta kintu na kimwe dufise dupfana n'icubahiro, ahubwo dutegereza guca mu gusuzugurwa, mu gutukwa, mu kuremeranirizwa, mu isoni, mu biru byose. kandi umwami wacu aravuga ngo harahiriwe abaca muri ibyo bintu byose, kuko uko niko abahanuzi bategerejwe guca muri ibyo bintu byose. Amen. muri Matayo 5 umurongo wa 12. Je ne veux pas parler de mon propre chef. Simvuga ibyo nigeneye, kandi ndizera yuko namwe Data Branham nawe ntiyavuze ibyo yigeneye. Je suis convaincu ndemezwa yuko Imana yavuze iciye muri Data Branham uyu ntiyigeze arondera icubahiro ciwe bwite, kuko yari kuba yakwiye kuvuga abwira abantu ibyo bari barimye bumva guhera kuva kera, kandi bakunze kuba bo kumva n'uyu munsi naho yirogeye abansi benshi, kandi ntiyavuga ibyo abantu baba bashaka kumva. no kuri ibyo rero turashima cyane, kuko hariho benshi bahagije cyane, hari abandi benshi mu wundi mugwi. umwe wese araba inzira yiwe bwite, ariko ataraba inzira y'Imana. aho rero ashimirwe umwami yuko yarungitse imbere yo kuza kwa kabiri, yarungitse umugabo agorora ibigoramye, acisha bugufi ibiri hejuru, ashira hejuru ibiciye bugufi, kugira ngo ubwoko buteguritse bushobore kuba buhagaze imbere y'umwami, bushobore kugaragazwa ku bw'umwami. Yohana 7:18 umuntu avuga ibyo yigeneye aba yironderera icubahiro, kandi turabyizera ko ari by'ukuri. abantu rero bavuga ibyo bigeneye mu by'ukuri bo barondera gusa, birondera ibyubahiro byabo bwite. umwami acavuga rero mu gace ka 2 k'umurongo wa 18, mu gace ka 2 k'umurongo wa 18 ngo ariko
urondera icubahiro c'uwamutumye niwe w'ukuri kandi nta kugabitanya kuba muri we. Turabandanya mu byashoboye Yohana 2 ou 3. Les deux premiers sont tirés du 3e chapitre. bibiri vya mbere turavuga ibyashoboye Yohana gatatu umurongo w'indwi haravugwa ngo wandikire umumarayika w'ishengero le saint, le véritable. Filadelfiya ati uwera uw'ukuri ufise urupfunguzo rwa Dawidi uwugurura ntihagire uwugara, c'est celui qui ferme kandi uwugara et personne ntihagire uwugurura. Aravuga ibi, il s'agit principalement de l'expression ibi bishatse no kuvuga uyu bishatse kuvuga kw'imvugo ngo uku niko avuga uwera uw'ukuri. ne peut mukuri jaillir hadudubiza canke hasohokamwo gusa la vérité ou la véracité. ukuri canke ivy'ukuri. Et de même que nous sommes Nk'uko venons toza twese hano ku isi tugakomoka kuri Adamu, uko niko mu buryo bw'imwemu nk'uko Adamu wa kabiri nk'uko Kristo, uko niko duhuzwa tugasanishwa n'ukuri kw'Imana kwihishuriye muri Yesu Kristo. ainsi parle le saint. Ngo uko niko uwera w'ukuri avuga. Ibyashoboye Yohana gatatu umurongo w'indwi. Véritable. Si umunyakuri gusa, Il est le véritable. Nous l'avons déjà mentionné n'umunyakuri twarayivuze chapitre 5 verset 20. ejo muri Yohana wa mbere gatanu umurongo wa 20 ngo turi mu y'ukuri umwana wayo, uyo niwe Mana nyakore kandi niwe bugingo budashira. Nous devons Dutegerezwa kubimenya, dutegerezwa kwifata une réalité divine. nk'ibifatika by'ukuri Si nous sommes by'Imana. dans le doute, Niba turi mu gukekeranya ku bijanye n'amamuko yacu mu buryo bw'imwemu, aho rero aller loin. Imana ntizogera kure natwe. Dutegerezwa kumenya uwo turiwe Ce que nous sommes, nico turi but kandi n'impamvu Imana iyo yatugeneye. Amen. de manière terrestre. Mu buryo bwa hano ku isi twese dushobora kugaragaza iyo tuva tukagana ico turi. Une carte d'identité. Hari ibyo bitwa ngo ni karangamuntu. Paulo akandika akavuga ngo ngo byaciye mu nkomezi. Que nous Paulo akandika comprenions Imana quelle est notre ishaka ko dutahura spirituelle. indangamuntu yacu yo mu buryo bw'imwemu. Imana ishaka kumenya ko tumenya abo turi bo, ishaka kumenya ko tumenya abo turi bo kugira ngo ishobore kutugira icizere, ishobore kugira icyo twitegako. Natwe dutegerezwa kugira icizere tukagira ibyo twitegako. Umwami Imana A pu dire, yashoboye kuvuga notre Seigneur ati, umwami wacu yashoboye kuvuga toujours ati fait ati Imana iramwumvira misi yose kuko na ntajyo akora ibiyihimbara. Ubu rero turi mu y'ukuri nk'abahungu n'abakobwa b'Imana kandi tukaba twuzuye ukuri kwayo k'ubumana. alors Aho rero ce n'est plus pour nous une théorie, kuri twebwe niba bikira amajambo, ariko une substance. biba ari urubuto rw'Imana. Aho rero ntituba mu bwami bw'Imana gusa, ahubwo ubwami bw'Imana buba buri no muri twebwe. Amen. Et à la fin, Aho rero ku iherezo ry'iminsi il s'avérera bizigaragaza que nous n'avons pas yuko tutirukiye ubusa, que nous n'avons pas écouté et prêché, yuko tutumvirije ngo tuvuge ubutumwa by'ubusa, ariko yuko ijambo ry'Imana ryo muri kino gihe accomplira rizosohoza ce temps muri kino gihe ce pourquoi elle a été ico ryarungikiwe. Apocalypse 3 Ibyo Yohana gatatu umurongo w'indwi ainsi parle le saint, le véritable. ati uku niko avuga uwera uw'ukuri uwufise urufunguruzo rwa Dawidi uwugurura ntihagire Ne fermera uwugara, celui qui ferme kandi uwugara n'ouvrira. ntihagire uwugurura.
Nous nous souvenons là la parole turibikaho ku d'autorité ijambo que le Seigneur ry'ububasha prononcé. iryo umwami yavuze Que vous aurez délié sur ngo la terre. ico muzobora hano ku isi kizoba kibohowe no mu Et ce ijuru, que vous aurez lié sur la ico terre muzobohera ku isi sera aussi lié dans le ciel. kizoba kinabohewe mu ijuru. Matayo 16:9 ububasha buva ku Mana mu izina rya Yesu umwana w'Imana. Muri abo bashize ivyizigiro vyabo atari mu bantu ariko mu Mana, kandi ntibazomaramara ahubwo bazoheba bahezagiwe. Amen. Imana ni cyukuri, n'ijambo ryayo ni ry'ukuri kandi ni ryera ku buryo ari nyakuri kandi ari nyakuri. Amen. Ni wera kandi ni umunyakuri. ntashobora gukuraho ijambo ryayo. ibyo yavuze ibintu bigumaho uko nyene. mu Byahishuwe Yohana 3 umurongo wa 14 haranditswe, Byahishuwe Yohana 3 umurongo wa 14, wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Lawodikiya atuwiyita Amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi. Amen. Twararavuze no kuri iki cyumviro naco, uwiyita Amen, ugushitswa, indunduro, uwanyuma, uwo byose bivugwa mu ndunduro, uwo muri uwo byose bishika ku guherahezwa canke ku gutunganywa. Ngo uku niko uwita Amen avuga. Twese turashobora kuvuga Amen, ariko wewe ni Amen. Mbega turabitahuye? Uku niko Amen avuga. Dusomye kuri ivyo mu Byakozwe n'umwa kabiri 1:20-21, Bikorinto ba kabiri 1 umurongo wa 20. Ivy'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egome riri, nico gituma ari we adutera kuvuga Amen. Imana ishimwe natwe. Niwe ego kandi ni Amen. Niwe ego kandi niwe gusozwa no kwemezwa kwibishika. Ngo uko rero niko Amen avuga. Amen bisigwa ngo bimere uko nyene. Amen. Bimeze uko nyene. Ngo uko niko uwo wenyine we ari jambo niko avuga. Muri uwo ijambo ryose ribona ugusohoza kwaryo. Nta cyanditswe na kimwe kizo kugwaho, nta sezerano rimwe rizosigara ridasohoje. Mbega izo simvugo z'ubwiza zo mu ijambo ry'Imana. Ngo uku niko uwera kandi uwukuri avuga, kandi naho ngo uku niko Amen avuga. Izo mvugo ntizari gushobora kwandikwa mu makete 6 ya mbere byanditswe mu ryanyuma, mu gindwi iryanyuma, aho ibintu bigashika ku ndunduro yabyo, aho bitatanguye ariko aho byose biraherezwa. Naho havuga ngo niko uwita Amen avuga, aho ibintu byose bicika ibifatika by'ukuri, ashitsa byose. Ngo uko niko atari mu gwete gwa mbere, atari mu gwa kabiri, atari mu gwa gatatu, atari mu gwa kane, ariko mwikete rya nyuma, mwikete rya nyuma aryo gindwi mu mashengero. Araza akaza kuri twebwe nka Amina,
muri uyu ibintu byose bibona ugusoza kwabyo, bibona indunduro yabyo, bibona ugaragaza kwabyo nk'icabona cokore kandi cyo kwizigirwa nk'intango y'ibyaremwe by'Imana. Twamaze kuvuga kuri ibyo. Uwatanguye ni wa wundi, niwe azoheraheza. Umuntu yavuze wa wundi agaba ku ijambo ryiwe kugira ngo arisohoze, kuko ijambo ryiwe ntirigizwe n'amajambo atakintu na kimwe kirimo, ariko amajambo yiwe arimo amasezerano kandi ategerezwa gusohoza. Kandi ni nyene muri rogwete rwa nyuma, mu rwete rwa Laodikiya, niho imero uko ishengero rimberewe niho bivugwa umurongo wa 17 ngo kuko uvuga ngo ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ariko mu maso y'Imana twese duteye ikigongwe bihagije, nta numwe avuyemwo. Canke umuntu yoshobora kuza ngo avuge ngo iryo jambo ngo jewe nikorera ngo niraba ngo nirimfatirako. Umuntu abivuze canke uyo abaciye ku ruhande rw'ibintu by'ukuri bihari, kandi ntazonafashwa kubera yuko ntafata ko ubufasha ari ikintu gikenewe. Ariko nyine niho havugwa ngo ndakugira inama ngo ungure ko umuti w'amaso kugira ngo ubone kubona. Ku murongo wa 18 hano ntihavuzwe ku munwa, umunwa ngo usigwe canke ururimi, ariko hano havuzwe amaso niyo asigwa. Kandi twamaze kubivuga abantu benshi bashobora kuvuga buzuye gusigwa kwinshi, ariko bakavuga baca ku ruhande rw'Imana. Hano avuga ugusigwa. Ejo twavuze ku babonekerwa ku bahanuzi, tubaye mu gihe c'ubuhanuzi. Ntibijanye no kunyiganyiza iminwa gusa, ahubwo bijanye no kugira indabo, ukagira ukubona mu buryo bwa gihanuzi, ukagira ukubona uko dukeneye kugira ngo tubone nk'uko ubonekerwa umuhanuzi yabona. Mbega ivyo turabitahura? Birakwiriye, ni byangombwa, kuko ibyumviro byacu bwite ku ijambo ry'Imana nta numwe biteza imbere, ahubwo nk'igihushane bitushira kure y'intumbero. Dutegerezwa kuba dufise ibyumviro by'Imana. Ibyo Yohana 3:18 ngo ungure ko umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke ubone. Hano turi imbere ku butumwa bwiza bwo muri Yohana, igihe abanyabwenge b'ivyanditswe baje basanga Yesu barabubaza ngo ushatse kuvuga yuko natwe turi impumyi. Yohana 9:40 arishaka ku murongo wa 11 avuga ngo iyo mwari impumyi nta cyaha mwari mufise, ariko kubera ko muvuga ko mubona icyaha cyanyu kigumaho. Birashoboka yuko mbere n'imbere ya Yesu Kristo, aho avugira, aho ashura ijambo ryayo n'ugomba kwayo, birashoboka yuko abantu by'ukuri baba mu byo bibaza mu buryo bw'imwemo ngo kwabona, bakibaza ko bafise ibyo babona bibona neza. Ibyo ntibishoboka. Imbere ya Yesu nta muntu n'umwe abasigaye abona kandi yumva, bose babura ukumva no kubona, hanyuma bagabiriza gusa ku byo agiye kuvuga n'ibyo agiye guhishura. Ngo uko niko avuga wita amen, uri amen, ucabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri. Twakunze gushimika inshuro nyinshi yuko twizera umwami agendagendera
hagati y'ibiterekwamata by'izahabu kandi umuntu avuga kandi akora agakorera mu ishengero ryiwe. ntiturindiriye ubusa ariko turindiriye ugusohoza kwayo masezerano yaduhaye mu ijambo ryayo. tuyatwaye mu mitima yacu kandi turazi yuko Imana igaba kuri ayo masezerano kugira ngo iyashikane ku gusohoza kwayo igihe isaha izoba ishitse kugira ngo bibe ibifatika by'ukuri atakwihata. dushobora kuvuga tukatangaza akavuga ati sinzi cyangwa sinzi icitwa umugabo nk'uko ati ni gute ibyo bizoba nk'uko Mariya byari biri. Mwemu yera aduza kuri wewe ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu. nicyo gituma uzovuka muri wewe azitwa umwana w'isumba byose. Luka 1:35 ngo arahigwa uwo muri kino gihe atazi umugabo, atazi ikintu kimwe cy'umuntu n'ubu, atazi hahiriwe abantu bakira gusa muri bo ijambo ritunganye gisezerano. nabo gusa nabo bazohegwa ukurindira kwabo. ukurindira ukwitega bizoba byari bikwiriye. ubu rero dushobora kugaragaza ibintu byinshi by'abantu, dushobora kugira ibintu byinshi dukangisha, ariko ahazoba ibi byose bizoba bihenze. none aho naho tuzokangisha iki? tuzoba turi hehe? ibyo birakaba kure yacu. umuntu avuga amajambo y'Imana aba arungitswe n'Imana, kandi turabizi yuko tudashobora kubikora ubwacu, ariko dushobora kubivuga tukizera n'umutima wose tukarindira yuko asohoza cyangwa ko abona ugusohoza kwayo gushitsa ku munsi wa nyuma. tuzokwanka mu buryo dushaka gukora ikintu cyacu bwite twiraritse cyangwa cyacu bwite mu bwami bw'Imana, ariko gushika ku munsi wa nyuma tuzokwiteka ko umwami asohoza ibintu byose yasezeranije bihuje n'ijambo ryayo mu ishengero kandi biciye ku ishengero. Amen. kukuza kwa mbere kwa Kristo abantu benshi ntibashoboye kurindira. umwe muri bo yigize ikintu kidasanzwe, afata igitigiri cy'abantu abatwara mu bugaragwa, hanyuma yabibye urujijo amadidane muri abo. ariko mu biwe abari barindiriye uguhumuriza kw'Abisirayeli bafashe ukwihangana gushitsa aho isaha y'Imana izoshikira. natwe tuzokora ibyo nyene ku bw'ubuntu. tuzokwihangana ariko mu kwizera kozoye tudakekeranya, tutazungagizwa. tuzokwifatanya n'ibintu byose ibyo umwami yavuze. kandi ku mugwi munini uzogira umugabane mu mazimano y'ubukwe. ngibi ibyanditswe mu byahishuwe Yohana 19 agace ka nyuma k'umurongo w'9. byahishuwe Yohana 19 umurongo agace ka kabiri k'umurongo w'9 ngo kandi atayo majambo n'ay'ukuri y'Imana, nta kindi na kimwe kirenze ko dushaka kiretse amajambo y'ukuri y'Imana. ntituzorenga iby'Imana yahishuye. ntituzobikora ubwacu twitwongera ko ibindi twakuyeko, ariko nimba tutagiye kurenga ku by'Imana yahishuye, nuko mwe mu w'Imana atatwemera kurenga ibyanditswe mu ijambo ryahishuwe na mwemo kandi ryatangajwe muri buno butumwa bwa nyuma. si kubwo ubibereye cyangwa ko ndabikwiriye, ariko ni mwe mu w'Imana ari muri twebwe
niwe atubohanya n'ijambo ry'Imana. Amen. Et un homme Umuntu est lié à la parole de Dieu. abohanye n'ijambo ry'Imana C'est un homme ni umuntu libéré par l'esprit. aba abohowe na mpwemu. Umuntu nk'uyo Alors dans la aba ari liberté de mu l'esprit, mwidegembyo wa mpwemu, aba ari mu mwidegembyo w'abana b'Imana. Ibisobanuro byose by'umuntu bwite est un asservissement ni ugusubira ugucakarirwa canke ugushigwa munsi y'abandi bantu. Imana ikeneye abantu, interprète. Il a parlé Imana et nous avons reçu ikeneye abantu basobanura. ce discours contient toutes les promesses. Imana yaravuze kandi imvugo yayo irimo amasezerano yose ari mu ijambo Nous les ry'Imana. croyons. Turayizera n'imitima yacu yose. Nous Nibyo sommes également confondus, convaincus. turemezwa Dieu ne peut yuko rien Imana ajouter. nta kintu na kimwe ishobora kongera, Il n'ajoutera rien. nta kintu na kimwe izokongera ku byo yavuze, kuko uko niko byanditswe N'ajoutez rien à ngo ses ntihagire paroles, icyo mwongera ku majambo yayo ni retrancher. kandi ntihagire icyo mukurako. sondern auch bis hin zum letzten Cette mise en garde n'est pas seulement écrite Uko kugabishwa ntibyanditse mais gusa aussi jusqu'au dernier livre de la Bible. mu migani, ariko biri no mu gitabo cya nyuma cy'ibyanditswe Yohana. Ibyanditswe Yohana 22 umurongo wa 18 na 19 mu migani 30. Turashima ku bw'ibyo tushobora kuba ishengero umugeni jambo. Ntituzobikora mu gukora ikintu runaka, ariko tubikore mu mutima w'ukuri nk'uko Mariya yabikoze, ngo ubugingo bwanje butazira umwami, impwemu yanje inezererwa umukiza umwami Imana umukiza wanje, kuko yitegereje ubufafara bw'umugurano kazi wewe. Amen. Luka 1:46. Bakundwa, ni nako bimeze ku bwoko bw'Imana muri kino gihe. Il fait grâce aux humbles, selon Jacques 4, verset 6. Ahanze abanyabwibone agira ubuntu abaciye bugufi. Nico gituma nitwasenga uyu munsi, reka dushimire umwami dushize amanga, dufise ukwizera kuzuye, atari gusa ko yatuvugishije, qu'il nous a parlé en tant que le fidèle, nk'umunyakuri nk'uwizigirwa, ariko kubera yuko umunyakuri ategerezwa asohoza ibyavuzwe, databuja mu bikorwa abizana bikaba ibifatika by'ukuri by'Imana, nk'uko twabivuze kuri muhingamo canke twabivuze mu gatondo. Abantu b'Imana nimba baritwa Imana mu isezerano rya kera, kuko ijambo bari baribwiwe. Aho rero dushobora gusubiramwo iby'Imana, ibyo Pawulo yanditse akavuga ngo turi mu bwoko bw'Imana. Kristo niwe ntango, Kristo nk'intango y'ibyaremwe. Twese twabyawe mu buryo bumwe, tubyawe n'iryo jambo, kandi amwemu umwe, kandi twavutse ubwa kabiri kubwo ibyizigiro bizima, kubwo ibyizigiro by'Imana yacu. Nico gituma dufise icizere, dufise n'ubushizi bw'amanga mu Mana yacu igwize. Amina. Itugire ubuntu mu mwanya wose, nubwo twoca mu bintu by'ibwina biri hasi cyane bitandukanye, tuzoba tuzi yuko turi abatwaye amasezerano y'Imana. Kandi mu ndeke ndababwire canke ndababaze ikibazo kugira mpiraheze. Mbega mwibaza ko Imana, mwibaza ko umwami wacu yoba yamanutse ikuzimu ajugumira? Ne le croyez pas. Ibyo nimubyizere, nimurabyibaze. Bibaza yuko yatinye urupfu, ukuzimu canke umugwanizi? Mbega ntihari handitse, Dawidi ntiyari yaravuze ahomekewe na mwemu ngo sinzoreka uwera wanje ngo abone ukubura? Ngo kandi nakumenyeje inzira y'ubugingo. Mbega amasezerano ntiyari yanditse kuri uyu? Yego cyane.
Et c'est bien avec ces promesses qu'il est descendu. kandi namwe masezerano niho yamanutsemwo mbega ntihari handitse ko yatwaye iminyagano agatanga impano ku bantu Est-ce que ce n'était pas écrit? mbega ntibyari byanditse Là, c'est rapporté à lui. ibyo byafatira kuri we Avait-il à craindre? none yari afise gutinya iki yari ijambo rigaragaye mu mubiri Et toutes les promesses amasezerano yose y'ijambo sont accomplies yasoje buri we de sa naissance, kubera kuvuka tout le long de sa vie, ku buzima bwe bwose mu bukozi bwe bwose mu mababaro yiwe yose urupfu rwiwe ukumanuka kwiwe mu kuzimu ukuzuka kwiwe ukuduga kwiwe il y avait mu ijuru partout hose des promesses hariho amasezerano s'accomplissaient. yasohoza muri we amen N'en est-il pas de même pour nous? mbega kuri twese uko bimeze Devons-nous avoir confiance en nous? mbega twigirire icyizere muri twebwe Devons-nous compter mbega sur nous? dutegereza kugira ibyo twitega ko Nous serions les plus aho rero pauvres, twoba les plus turi abagorwa misérables, bababaje ba mbere mu bababaje bakomeye babaho Wir bauen uns En qui est-ce que nous bâtissons? En qui twubaka est-ce que nous mbega mettons notre confiance? ibyizigiro byacu tubishyira kuri Oui, bande nous bâtissons, kuri nde faisons dushyira confiance. ego twubakira dushyira ibyizigiro byacu ku mana Et ces nzima promesses, no mu masezerano yayo comme elles ont trouvé leur ko accomplissement, yabona ugusohoza kwayo tête Christ, ku mutwe kristo devront obligatoirement bitegerezwa ko abona no gusohoza kwayo mu ngingo zose z'umubiri rupfu uruboyi rwawe rurihe rupfu intsinzi yawe irihe umwami wacu yagize umwimenyerezo mu gusohoza ko amasezerano yose yari yanditse kuri we nous devons, dutegerezwa nous, twebwe ne devons-nous pas mbega avoir ntitwategerezwa natwe kugira icyo cyizere nyene dans le fait que mu kuba chaque yuko promesse buri sezerano ryose à son imana yahaye ubwoko bwayo rizosohoza muri twebwe l'écriture ibyanditswe ne peut pas non plus être brisée. ntibishobora no guhindurwa ubusa kuri ibyo nabyo amen kuri ku by'imana yavuze bigumaho Notre Seigneur umwami wacu est le fidèle ni umwizigirwa et le témoin kandi véritable. nicabona c'ukuri Est l'amen. ndiwe amina En lui, muri we tout trouve sa réalisation. byose bibona ugusohoza kwabyo kandi no guherahezwa Nous en sommes kwabyo reconnaissants turabishima cyane qu'il kandi nous accorder d'avoir part à duhabwe kugira umugabane muri ibyo hahimbazwe kandi hashimwe son saint nom. izina ryiwe ryera amina Oh, ta puissante présence. turagushimira ku bantu kwawe ukomeye turagushimira bwa weekend turagushimira kubw'ijambo iryo watubwiye Nous te remercions sincèrement turagushimira biva oh, ku Seigneur, mutima ku bw'ibyo imitima les reçus yacu yabyakiriye qui portent du fruit pour l'éternité. itware ivyamwa byo mu bihe bidashira Nous te remercions, oh Seigneur, turagushimira mwami de ce que tu nous as parlé. yuko watuvugishije mu buryo butangaje yuko ufise umugambi yuko uri mu mugambi wawe mwami kandi ko byose bitegerezwa gucira bugufi haleluya o yesu mbega ushaka ko tukubwira iki akira icubahiro akire guhimbaza ugushimwa biva mu mitima yacu no mu kanwa kacu twese Et je te prie aussi, ndagusabye kandi mu buryo budasanzwe n'ubu nabwo kwerenza uhezagire mes chers frères, bene data tous ceux qui sont na bashiki banje bose abaje bose kugira ngo bumve ijambo ryawe il y avait mwami certainement un désir intérieur. hari icyifuzo cyari kiri mu mitima cyo kwakira ijambo ryawe cyo kwakira inyota n'inzara uhezagire imitima yabo ushobore kuba wazige imitima yabo wahagije icyifuzo cyabo ndagushimira kandi ndagusabye ngo ubane nabo mu nzira yo gusubira inyuma kandi ubane natwe n'ibyo mu minsi igiye kuza Seigneur, nous voulons garder mwami les relations turashaka kugumiza amaso hanze kuri wewe ku byo uri kurakora ku gikorwa cyawe kuko turizera n'imitima yacu yose yuko uzokweshura mu buryo bw'ubushobozi mwami haleluya wewe uhabwa icubahiro kandi no gusengwa mwami ntidushaka kwihuta ariko turashaka kurindira gushitsa aho tuzova mu kwizera tukabona haleluya guhimbazwa n'ubwiza bibe ibyawe wewe umwagazi ubu rero n'ibihe byose haleluya Amen. amen amen